Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahisemo bamwana we kumubera intumwa yihariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umurundi Alphonse Nahimana utuye mu gihugu cya Canada yashinze ishyirahamwe riteza imbere ubuhinzi mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Yakurikiye iciyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere ho mwasize uruzogi. Nawe yaciye aza gushinga iryo shirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasigura uruzogi mbere ko nagize imana ngatera imbere nta kuntu nogaruka gufasha bamwe bene wacu. Ingenieur agronome Mark Ndayimirije umuvugizi w'ishyirahamwe NCDP mu Burundi ari igitega. Abarundi batuye mu ntara zihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo baravuga ko intambara yabateye igihombo. Nkanje aho merereye n'ukuri naraguranye udufaranga muri banki kugeza kuri iyi saha hari byo nararungitse hariya batari bwanyishuri n'iyi saha nta mubwira akinyishura akwishure gute commerce yarahagaze. Umwe mu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka atuye mu ntara ya Cibitoke, ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump arateganya kugira abamwana we umuherwe Masad Boulos intumwa yihariye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Semaphore cyandikirwa muri Amerika. Diane nini nahazwe. Uyu Boulos afise inkomoko muri Libani, ni bamwana wa President Trump. Umuhungu wiwe yubakanye n'umukobwa wa Trump yitwa Tiffany Trump. Ikinyamakuru Semaphore kivuga ko inyuma yo kwemezwa Boulos azokorera urugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Uru rugendo ruzoba rubaye mu gihe umurugwi wa M23 rwanya ubutegetsi bwa Congo ubandanya kwigarurira uduce twinshi tw'uburasirazuba bw'ico gihugu. Amakungu na Congo muribuka ko bikomeje kwagiriza u Rwanda gushigikira M23, u Rwanda ariko rubihakana rwivuye inyuma. Leta y'Amerika tangaje kandi ko yiteguye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Diana. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ku munsi wa Mungu buvuga ko Congo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo ayo masezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butari n'amabuye y'agaciro vyayo, Amerika nayo igaca ifasha Congo mu vy'umutekano. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko Congo ibicishije kuhagarariye inyungu zayo muri Amerika imaze kurungikira makete menshi umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Marco Rubio n'abandi bategetsi ba Amerika isaba ibijanye n'ano masezerano. Urwandiko umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yarungikiye iryo torokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rugira ruti Amerika iriteguye gukorana na Congo ibiganiro bijanye n'iki gisata gihwanye n'umurongo ndetse n'icivugo ca President Donald Trump ashira inyungu za Amerika imbere ya vyose. Congo ifise ubutari n'amabuye y'agaciro bikenewe mu gukora ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu vy'ubuhinga bwa none. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza ribandanya kuvuga ko mu ntango zo ku kwezi umwe mu bategetsi mu biro vya President wa Congo yakoze urugendo aha i Washington DC aho yari yaje kuvugana n'abategetsi ba Amerika kuri ayo masezerano Congo yipfuza kugirana na Amerika. Umwanditsi akaba n'umwigisha w'umunyamerika Jason Stearns yakoze ivyigwa bitandukanye kuri Congo asesangura
yavuze ko atankeka ivyo Kongo isaba Amerika bizoshimisha kandi bikagwa neza abanyamerika benshi. Jason Stearns yigisha kuri kaminuza Simon Fraser yo muri Canada yasiguye ko inganda zicukura ubutari n'amabuye y'agaciro muri Kongo ziganjemwo izo mu Bushinwa. Yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo ntaco buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika. Mu ndwi iheze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo yavuze ko igihugu ciwe cifuza kwagura abafatanyabikorwa muri ico gisata, asigura ko ibiganiro bijanye n'aya masezerano hagati ya Kongo na Amerika biba ku munsi. Uwo mutegetsi wa Kongo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bifuza kuza muri Kongo barahawe ikaze, nta nkeka bazoronka aho bakorera. Kongo ifise ibibanza byinshi vyo gukoreramwo, vyoba vyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha. Kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi. Mu butare buza imbere y'ubundi harimo cobalt, lithium hamwe na uranium. Urakoze Diane. Nini nahazwe tukivuga kuri Republika ya Demokarasi ya Congo, ishyaka Parti pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD rya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Republika ya Demokarasi ya Congo ryamaganye iryanwa mu butabera ry'abayobozi bakuru baryo Fidele Nyungabo. Ibiro vyiwe vyarungikiye amakete abanyepolitike 10 bo mu mugambwe Parti pour la Reconstruction et la Démocratie, naho batatu muri bo ari bo bonyene vyitezwe ko barenguka kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Congo Kinshasa, kuko vyatangajwe na Jean. Ababuranira mu barengukishijwe harimwo Aubin Minaku, icegera c'umukuru w'uwo mugambwe, yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka, na Emmanuel Amazani Shadari, yigeze kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati, yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu. Jean Mbuyu yatangaje ko we hamwe na bagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe. Ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe. Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikiriza manza kugira birinde umwikeko uwo ari wo wose. Yahakanye ko bakorana n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyo ari yo yose. Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe na bagenzi we barondera ari ya politike, ko atari yo gufata ibigwanisho. Yatangaje ko biyamiriza mu buryo butomoye inteko izarizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Kongo. Impamvu y'ukuri y'irengukishwa ry'abo banyapolitike ntitomoye nk'uko vyatangajwe na Jean Mbuyu abunganira mu vy'amategeko. Yamara perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila, aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bibiri bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri. Joseph Kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abasirukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu ntumbero yo kuganira kazoza ka politike k'igihugu. Kuba abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Kongo vyasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu. Iyi ntambara irafitanye isano n'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Kongo. U Rwanda rurahakana ko ruhibigwanisho n'inteko umugwi M23. Inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana bice ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu y3radio-yacu.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi ry'Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu Burundi cyane cyane abaherereye mu ntara z'igihugu zihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke, byabateye igihombo kigira ingaruka ku buzima bwabo. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bakora urudandazwa njabukambibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo zatumye bagira agahombo kanini. Aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Cibitoke. Ni kuvuga mu by'ukuri ibyo bintu byadufasha cyane kuko dusohotse umuryango wamenya ati yamara bamama basohotse uno musi turarari, ariko uko kubura amayira n'ibindi ari byo twatwayeyo bimwe byahezeyo, ari ibyo twategezwa gutwarayo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijane n'ibiriyo ntaho turi bubikishe. Ingaruka mbi yako gahombo ni ingene amabanki canke amashirahamwe yo kwiziganya no kuguranana azobafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba Congo n'abagwanyi b'umuhari ba M23 itohagarara. Muri make je ndiko ndaraba mu gihe turimwo ubu bamwe nubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba, ari ibyo byagiye ari byo twahebeye n'ibyo twategekanyamwo kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni. Nkanje aho merereye n'ukuri naraguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari byo nararungitse hariya batari bwanyishuri n'iyi saha nta mubibo mubwira atinyishura akwishure gute commerce yarahagaye. Eka n'abakorera mu masoko y'Ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba bakongomani canke abarundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbi z'intambara zibera muri Congo ari kibazo gikomeye. Uyu numwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Siyoni avuga ko ako kazi kahagaze. Urabona kera turiko turakora neza kubera ari activity gabo nambara yaje mu gihugu cyo muri Congo umufi yatanguye gushika ubu nta kazi vraiment akazi kose karafuwe n'abakiriya nta mahera turazinduka ngaha kuva 6h gushika 6h n'umukiriya w'umuturonga wapi akazi nako kagenda yose biri out aha ngaha ushobora kuronga abantu babiri ubazana muri Congo amahera yo kugura igitoro ukuriha versement nta kigenda uyinjira ama problème n'umubosi w'imodoka n'igitoro ntacyo waronse turananywe. Abashoferi bamwe nga bapanza muri quartier babura n'amahera yo kurenza bisanzwe ubu n'akazi kiwabo akanyene kinsi yose ubu akazi nako bafise ntuzingene tusoba amabiro yasigara yari ha taxi nayo mahera yingi no muri kumwe imodoka yara usanga yifiriye mu manzu imodoka zisigara mu mpamvu. N'abadandariza muri iyo soko ngo nta baguzi baturuka muri Congo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri ico gihugu kibanyi. Bavuga ko bari kubakura bahomba kuko abakongomani ari bo babagurira ku bwinshi bazanye amafaranga y'agaciro. Ati kacu kifashe nabi kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu. Cyo nko n'abacuruza mu minsi heze nuko ncuruza ubu nta n'ica gatatu c'amahana handonka n'ica gatanu. Ico biva ko yani kuba ata abantu baza sinzi gitu aha muri parikingi abantu bahura aruja n'uruza abantu buziha hose abantu buzuye imiduga utoraba ariko n'abantu bahaye n'imparuka. Ibiharuro abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu Burundi bishorwa mu gihugu kibanye ca Congo. Ubwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze Uburundi bwinjije imiliyaridi 121 zivuye muri Congo mu mwaka uheze 2024. Umuhinga mu by'ubutunzi Diomede Ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko agahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakora urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene. Uravye abantu bahunze babuye bakenewe gufashwa bahora baza kurangura ubu naho bariko barafashwa muri za Cibitoke yahaye muri za Gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari naco gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira habagahengwe na cane cane aho kuri frontiere bahasikirize abantu basubire guhanahana ibidandazwa vuba. Nibaza ko ari ikibazo kiraje shinga basanzwe batwara igihugu. Ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicishije ku muvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko leta y'u Burundi itareza amaboko. Onezime Niyukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo ngo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya.
umutekano umaze kubura hagize ikintu na kimwe cononekaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana, abantu barahungabana, n'urudandazwa n'ivyo raheza nago rugahungabana. Rero ico twovuga nuko abene gihugu baba mu Cibitoki, abo muri Uvira, Kambere na ku isoko yo kwa Sioni batoce bafata yuko ubuzima buhagaze, no gutangura kwiyumvira nimba batari baravyumviriye kera, mbega kwiki kidakunze igishoboka n'igiki. Ibidandazwa byahora bishogwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi, n'ifu y'ingano, ibinyobwa by'ihinguriro rya Brarudi, itabi hamwe n'amasabuni. Intambara zaduse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu c'u Burundi gihanzwe muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mva makungu. Ijwi ry'Amerika iwanyu mu ntara. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi baba mu mahanga kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Umwe mu bitabiriye iyo mpuruza ni Alphonse Nahimana atuye mu gihugu cya Canada, yashinze ishyirahamwe ryitwa NCDP, Niragira Community Development Project, rifasha abanyagihugu guhinga kijyambere bongera umusaruro. Ishyirahamwe rimaze gushinga imizi mu ntara zigera ku 8 z'igihugu. Navuganye na Engineer Agronome Marc Ndayimirije, umuvugizi w'iryo shyirahamwe NCDP, atangira ambwira amavu n'amavuko yaryo. Iryo shyirahamwe NCDP ryashinzwe n'umuntu yitwa Nahimana Alphonse, akaba asanzwe aba muri Toronto muri Canada. Yarishinze muri 2015, ubu akaba ariko ryabaye imyaka 10 rishinzwe. Rero ubu yakurikiye icyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere ho mwasize uruzogi. Rero nawe yaciye aza gushinga iryo shirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasigura uruzogi, mbere ko nagize imana ngatera imbere, nta kuntu nogaruka gufasha bamwe bene wacu nakura mbona. Niho yaciye ashinga iryo shirahamwe rya NCDP akoresheje izina rya segekuruza wiwe. Hama barundi rero benshi bagiye baraboneka ko ariko arakora, rero baciye baza baravuga bati natwe turashaka gukora nkuko natwe twabonye mukora iwanyu. Ubu rero harageze ama NCDP ashika mu ntara nka 7-8. Rero usanga zimwe zitwa amazina atandukanye, zitwa nka NCDP Ndibatira Igitega, hariho NCDP Nahayo, amazina atandukanye. Umwe wese bivanye n'iyo avuka acaza arashira kwirindi zina ryiwe. Kugira ngo abatwumva basobanukirwe neza n'iri shyirahamwe ryanyu, mu bikorwa mushyira imbere iyo mwigisha abantu guhinga no kongera umusaruro, bahinga bate, bahinga iki? Mu bikorwa dushira imbere harimo kwigisha abarimyi kwihingurira umwavu w'ikirundi bakoresheje ibyo bita ibyatsi bitandukanye mugabo birimo ivyunyunyu igiterwa kiba gikeneye, na cyane cyane tukaraba yuko dufise ivyunyunyu byitwa NPK, ni kuvuga azote, phosphore, potassium, ni kuvuga ni ivyunyunyu bikuru igiterwa kiba gikeneye. Aho rero kubera umwavu ari nkenerwa kugira umuntu ashobore kwimbura, ibyo wese twarabishize imbere cyane kugira ngo naho yokoresha umwavu w'ikizungu, ariko umwavu w'ikizungu ari nk'umwambiro ube muke cyane kugira ngo isi yimbuke umwanya munini. Hanyuma turabigisha rero n'ibijanye no kugwiza imivyaro y'ibitoki, na cyane cyane bitanga umusaruro, haba nk'ubumara amasenga, ibisahira, ivyarubone. Hama tukaca rero uwo mwavu rero barawushira ku biharagi no ku bigori hamwe no ku biraya. Turaba na cyane cyane biterwa bitumwa bironderwa cyane ku isoko kugira ngo naba abanywanyi bo ma cooperative nabo bashobore kuronka ivyo bafungura, bonge baronke n'ivyo basarurira isoko. None se wambwiraga yuko muri mu ntara zitandukanye, tuvuge hari Muramvya, hari Ngozi, hari Makamba, hari Ruyigi, hari Bururi, hari na Muramvya nyirizina, birumvikana kubera ko niho byatangiriye. Iyo muhitamo intara mushingamo iyindi koperative, muyihitamo mukurikije ibyera cyane muri iyo ntara, cyangwa se mufata n'ibyera ahandi mukabariho mu bijyana? Ni ukuvuga ibyo dukora tumaze kubikorera i Muramvya barabishize ku ngurukana bumenyi, abarundi benshi barabibona nko ku ma YouTube. Hanyuma abantu rero bava mu ntara zitandukanye bonyene baca bavuga bati natwe, bakaturondera bakavuga ati natwe turashaka bijya bintu mwakoze hariya, muze kuturabira isi y'iwacu ivyo ibiterwa bisanzwe bihakunda. Nimba ari mu ntara y'Imbo
ukuvuga yuko naho duca tugerageza kuraba turi kumwe n'abahinga batandukanye bagerageza kwiga isi yo muri ako karere bakoranye n'abarimyi bo muri ako karere bati aha hakunda ibi tugeze mu ahantu mu intara y'Imbo naho duti harakunda ibitoki cyane turabishira kw'ingufu ari ahantu naho tubona yuko hakunda ibitunguru ukuvuga wa mwavu turaheza naho tukawushira imbere mu gutera ibitunguru bizozana umusaruro ukuvuga umwavu w'ikirundi tubigisha umwavu hariho hose naho biravana n'ivyatsi by'ubwoko kanaka twasanze dusha tugerageza gukoresha ibyo kugira ngo bishoboye kuzana vya vyonyonyo bikenewe ibitahari naho tukagerageza kuvyongereza turavye ibihari canke ivyo dushobora kuzanamwo kugira ngo uwo mwavu tuhe akanovera gakwiye. None se mbwira Engineer Mark Ndayimirije kuva iyi CDP yatangira ashize imyaka 10 mwigisha abanyagihugu guhinga no kongera umusaruro murabona umusaruro wariyongereye ku kihe kigero ku buryo mwavuga muti ababikoze bashoboye kwihaza basagurira amasoko ku buryo n'inzara ntaho yamenera? Kuva aho tubitanguriye uravye nk'imirima yabo kuntu isigaye isa hariho abantu n'umwavu w'ikizungu uwe batakibona yuko ari ingorane kuri bo nuravye n'ibigori baba bafise abarimyi turabona yuko umwimbu washoboye kwiyongera ku bice birenga 60% meme na 70%. None wowe uri engineer agronome waraminuje mu buhinga bwo guhinga hari aho ugera ukigisha n'abarumuna bawe n'abandi ukabasangiza ubwo buhinga kugira ngo bagufashe bityo ejo bazagira ikirenge mu cyawe? Bera ubwo buhinga uburimyi bukingira isi n'ibidukikije harimo gushobora kubihereza abana bakiri bato no muri ayo makoperative ya NCDP tugerageza yuko abanywanyi haba harimo n'abantu bakira bagwaruka kugira ngo nabo bazobihereze abandi bana de generation en generation bishobore ni kuvuga iyo turiko turabigisha rero turagerageza kubyo atakintu na kimwe tubahisha kugira ngo uwo mwavu bawukore simpaka ngo jewe ngo name ndi kuri tere bo nyene ubu baramaze kuvyimenyera kuvyihingira aho twagiye turaca hose kugira ngo nabwiye tutaba tukihari ico gikorwa kiza kibandanye n'igihe twaba tutakihari. Mark Ndayimirije umuvugizi wa NCDP mu gihugu cy'u Burundi ndagushimiye cyane kubw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze. Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ishyaka ry'abalibero riri ku butegetsi muri Canada ryatoye Mark Carney kuribera umuyobozi akazahita abana ministeri w'intebe w'icyo gihugu asimbuye kuri umwanya Justin Trudeau weguye ku buyobozi bw'ishyaka no ku mwanya wa ministeri w'intebe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Mark Carney w'imyaka 59 agiye kuyobora Canada mu bihe bitoroheye icyo gihugu kubera igitutu gikomeje gushyirwaho na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangaje ko igihugu cye kizongera amahoro n'amatagishi ku bicuruzwa biva muri Canada. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Joseph Hakizimana umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda yigeze kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu matora 2019 mu ntara ya Quebec akaba akomoka mu ishyaka NDP ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Canada. Aravuga uko yakiriye itorwa ry'uwo ministeri w'intebe mushya. Mbere yuko premier ministre Trudeau urimo gusohoka hazi igitutu cy'uko agomba kwegura hari ibintu byinshi bimaze guhinduka cyane cyane nk'amatora ya Trump yabaye muri Amerika ku buryo muri Canada na politike yaho yarahindutse muri iminsi itambutse byatumye abantu twese aba muri opposition hatitaye ku mashyaka cyangwa n'ibindi abanyakanada dusa naho twagiye hamwe tuvuga ururimi rumwe kugira ngo tubashe kuba twareba uko twitwara muri iki kibazo cyatewe na gahunda ya Trump. Byatumye rero n'uyu premier ministre mushyashya twabonye asa naho afite soutien ikomeye cyane y'abanyakanada benshi ni nkaho ibyadutandukanyaga twabishyize ku ruhande kugira ngo turebe uko twanyura muri iki kibazo ku buryo rero n'umuyobozi wacu w'ishyaka ryacu nawe yamuhaye amafelicitation ubwo no kureba igiye kuza gukurikira muri iyi minsi mu rwego rwa politiki.
amatora rusange muri icyo gihugu yarateganijwe mu kwezi kwa 10 uyu mwaka, ariko hari amakuru avugwa ko ayo matora ashobora kuba na mbere. Mubona ayo matora kuri mwebwe ashobora kuzaba nka ryari? Nje ku giti cyanjye ntabwo nabasha kumenya ari ryari, ariko abasesenguzi benshi ndetse n'abantu bo muri iri shyaka riri ku butegetsi bigaragara ko amatora ashobora kuba vuba. Hano bagira icyo bita gutangiza kampanye. Abakurikirana politiki hafi berekana ko, ndetse n'amakuru agera ku bantu batandukanye berekana ko mu mpera z'ukwezi kwa 3 mu ntangiriro z'ukwa 4 kwiyamamaza bishobora gutangira. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga mu mpera z'ukwezi kwa 4 cyangwa mu ntangiriro z'ukwa 5 aribwo tubanye indi guverinoma nshyashya. Ariko icyo nababwira ni uko ahangaha uko politiki ikorwa, buri shyaka ubu ngubu baba konservateri, abaliberale ndetse n'ishyaka ryacu, ubu yose aba yaramaze kubona abakandida babiteguye. Ni ukuvuga ngo nibatangiza kwiyamamaza, ahantu hose usanga ibintu byose byaramaze gutegurwa, kuko baba barabiteguye mbere cyane, ku buryo igihe cyose bayatangiriza abantu babiteguye guhita bajya mu kwiyamamaza. Bwana Joseph Hakizimana, ubushize mu 2019 wagerageje kwiyamamaza, ese muri uyu mwaka waba ufite intego zo kwiyamamaza? Niyamamaza mu 2019 ni ishyaka ryaje kunshaka bitewe n'ibyo mbamo n'ibyo nkora na varezi ishyaka. N'ubu ngubu barashatse, turimo kubikoraho. Ndumva hari amahirwe menshi yuko nshobora kwiyamamaza bigeze kure. Ikindi wakomojeho nuko muri iyi minsi igihugu cya Canada kiri mu bibazo bikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Trump yanavuze ko yifuza ko icyo gihugu cyanyu cyaba leta ya 51 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibijyanye n'urugamba mu bijyanye n'iby'ubucuruzi, aho Trump yifuza kongera amahoro ku bicuruzwa biva mu gihugu cya Canada. Esa aho ngaho mu banyakanada ibyo byakiriwe gute? Abanyakanada nabo bavuze ko biteguye kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona ibintu bigana he mu bijyanye n'imibanire y'ibi bihugu? Ese Makani urabona hari icyo ashobora guhindura kugira ngo acubye uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi? Nicyo twizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubya uwo mwuka mubi. Ariko ni ibintu bihangayikishije abanyakanada benshi ndetse n'abanyamerika benshi. Gusa nk'uko nabivugaga mu kanya, guverinoma yacu mu by'ukuri yakoze uko ishoboye. Natwe bo muri opposition twashyigikiye cyane uburyo yitwaye mu kibazo. Ikibazo cy'ubutegetsi bushyashya buri muri Amerika buyobowe na Perezida Trump ni ikibazo kitoroheye isi. Bigaragara ko nyine byahungabanyije ntabwo ari Canada gusa, hari Mexique, hari ibihugu bya OTAN n'ibindi. Ubona ko nta muntu uzi aho amaherezo yabyo, ariko buri gihugu kimwe n'umuntu agomba kwitegura ikibi gishoboka hose. Ni ukuvuga ukitegura uvuga uti ibintu bigenze nabi kurusha uko nabitekerezaga nabyitwaramo gute. Nibyo rero Canada iri gukora na resizo mezire zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyamerika. Gusa turizera ko uyu mugabo mushyashya Macron ntabwo ari umunyapolitiki, ariko ni umuntu ufite quand même reputation nziza, amateka meza. Turatekereza ko dukurikije uko tubona Trump n'ibindi ashobora kugira ikintu astabiliza muri iyi minsi. Ariko umuntu nyine uyobora iki gihugu cya Amerika ntabwo ari umuntu ushobora kumenya ngo wamwitegura gutyo, kuko ahinduka umunota ku wundi. Turi kwitegura, abanyakanada turakomeye. Twatangiye no mu ngo zacu gutangira kureba uko tubyitwaramo buhoro buhoro, kandi turizera ko bizarangira neza. Joseph Hakizimana, umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu ntara ya Quebec. Ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Turabashimiye namwe Bwana Yves, mukomere cyane. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: Imana irara handi igataha i Rwanda. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.